Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka nini ku ngingo zikomeje gufatirwa umuryango w'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yanajejwe amabanga hambaye cyane nga mu gihugu c'u Burundi yoba mu rwego rw'umutekano ndetse no mu biro vy'umukuru w'igihugu Generali Arengiyome Bunyoni kuri ubu ariko barizwa mu iborero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe benshi bari baravuze yuko uwugize ikosa canke se kibiyagirizwa muri babandi bose babarizwa muri Cercle de Généraux wewe akorwa ko wenyene umuryango wiwe ntubijemwo. Gusa kuri ubu hari ingingo yahejeje gufatirwa umuryango wa Generali Bunyoni aho watswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangishije yose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko hari ijambo Pastori Denise Nkurunziza yigeze kuvuga ati mubona abarundi banumye mukibaza ko batabibona ivyo muriko murarundarundanya. Ibi vyose turaza kubigaruka ko turaza kandi kugaruka ku nzigo iri kwiravugwa hagati y'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Vyose nimuze gucikanwa. Yoba amafaranga atozwa ku bitaro vya Arengiyome Bunyoni bibarizwa ku Muzinda, amazu apangishije yoba mu Kinindo ndetse no mu Kabondo, vyose amahera yo gupangisha ayo mazu ndetse n'iryo vuriro nta namwe azongera kuja mu minwe y'umugore wa Arengiyome Bunyoni. Ni mu gihe ari itegeko ryo ryavuye muri Parquet General de la République ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose tugiye kubigaruka ko muri ano makuru. Bamwe bati uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni Ndayishimiye canke se uyundi mutegetsi afise amabanga ahambaye cyane. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'embezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwido nido yano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, umuryango wa Generali Bunyoni watswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangishije. Kuva Generali Arengiyome Bunyoni ahagaritswe amatungo yiwe agafatwa n'ubutungane, amakonti ya Bunyoni n'umukenyezi we Yasente niyo nkuru yose yarafashwe. Umuryango wa Generali Bunyoni warusigaye ubeshejwe n'amafaranga utoza ku mpangu uwo muryango upangishije mu Kabondo no mu Kinindo be n'ayandi ava mu ivuriro rya Generali Bunyoni riri ku Muzinda. Ivyo vyose navyo nyene vyarahagaritswe muri ino ndwi. Parquet General de la République iherutse gusinyisha abapangayi ba Generali Bunyoni bari mu mpangu zitatu ziri mu Kabondo, ahandi mu mpangu zine ziri mu Kinindo. Amasezerano mashasha abategeka kuri amafaranga yo gupanga izo nzu kuri konti ya Parquet iri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Iryo tegeko ryahawe kandi ivuriro rya Bunyoni riri ku Muzinda mu ntara ya Bubanza. Kugeza ubu umuryango wa Bunyoni wari ufise umuntu ajejwe gukurikirana izo mpangu n'iryo vuriro, akaba ari we yatora amafaranga akashira umukenyezi wa Generali Bunyoni ari we Yasente niyo nkuru. Ibi vyose bikaba bikozwe mu gihe urubanza rwa Generali Bunyoni rutaranasumwa ngo sentare yemeze ko Bunyoni yagiriye ivyaha yarezwe na Parquet. Bikozwe na Parquet kandi urubanza ruri mu minwe y'abacamanza. Benshi bati ni ikimenyetso ko urubanza rwaciwe imbere y'uko abacamanza banumviriza uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Generali de Police Arengiyome Bunyoni. Bamwe bati ishure ryananiye abanyepolitike mu Burundi. Nkuko Pacifique Nahazwe abivuga mu mwaka wa 2013 igihe umurwi CNTB wasohoye umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara, hari ijambo ngo Pacifique bwe yibwira abategetsi ba CNDD-FDD. Mu mwaka wa 2019 igihe ubutegetsi bwa President Nkurunziza bwariko burafata amazu yabwagiriza ngo bashatse kubutembagaza mu mwaka wa 2015, iryo jambo ngo yararisubiyemwo. Amazu yabo bose yarafashwe atari n'urubanza rwari bashingishwe muri sentare. General Arengiyome Bunyoni ngo nawe kandi gari mu bafata izo ngingo zo kunyaga abo amatungo atakinya atakwiyumvira akazoza k'imiryango atano kurindira ko habaho imanza. Parquet ngo ubutegetsi bwari bwumva ikiburaje ishinga ari ukubakomesha. General Bunyoni yari mu bumva ko ngo yo bakorera ivyo ariko kwerekwa
Murantunge ngo General Bunyoni yari mu bumva ko kubakorera ivyo ari ukubereka ko ubutegetsi bukomeye. Pacifique Nahazwe ngo yagize ati mwabategetsi ba CNDD FDD mwabihanganga ivy'abagenerali muriko murihenda cyane. Uburenganzira bwo gutunga ivyawe ugatunganirwa n'uburenganzira bukomeye mudakwiriye kuza murahungabanya uko mushatse. Uti muriko muratunyaga ariko mubikora mwibagiye ko ari mwebwe mutunze vyinshi. Ubu burenganzira ni mwabwica. Intwaro yose ikama ishobora kunyagabo yanka ni mwebwe ba mbere muzohahombera. Uko mutunyaza ivyacu kugikenye niko namwe muzonyagwa ivyabaye kugikenye. Mwari mukwiriye kubaka ubutungane bwubahiriza amatungo y'umuntu kurusha ubutungane buyahungabanya. Pacifique ati niko ndavuga ayo majambo ngariko aravuga aya majambo yiswe umwansi w'igihugu yama avuga ibintu bibi. Ngivyo ivyo yavuze ngo bihereye kuri Mutama wa kabiri wari gihanganga igikuru havuye President Nkurunziza. Benshi bati uyu munsi ni Bunyoni ejo ni Ndayishimiye. Ngo mu Burundi bw'uno munsi umuntu ariko ari hamazu n'amatongo ku rugero ruteye ubwoba ni President Ndayishimiye. Agifise inguvu arabikora bose bakanuma, mbere bamwe bakamukomera amashi iyo ariko arabereka amahegitari y'amatongo n'amarara afise mu gihugu cose. Ngaragura amazu agerekeranye abarundi bakigira abatabibona. Reverano Ndikuriyo, Prime Niyongabo, Gervais Ndirakobuca nibo bakurikira mu butegetsi bafise amatungo y'umurengera. Ngo barigarurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza naho baja gusita umunyagihugu mutoyi. Abarundi bakigira batabizi. Ngo benshi babona abarundi banumye bakibaza ko batabona ivyo bariko bararundarundanya. Umugani wa Pastor Denise Nkurunziza. Ngiyi nzigo mwubakira ko politike izobagaruka. Uko munyaze General Bunyoni niko namwe bizogenda. Ntimumunyaze ngo mushaka gukosora amakosa mukora mwese mubikoze ngo mumukomeshe mumwereke ko asigaye ari ubusa. Ivyo yakoze nivyo namwebwe mubandanije nkuko ngo babivuze imbere, maze Bunyoni akababonamwo ubusa agikomeye. Namwebwe niko bizagenda ngo munsi izo nguvu zabavuyeko. Benshi bati ikibazo cyo kuzobimenya vyose ni umwanya gusa, ubundi ibindi bikazokurikirako. Iyi ngingo yifatiwe umuryango yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ifashwe inyuma yaho n'ubundi amakonti y'umuryango wiwe, turavugamwo ikonti ya Bunyoni ndetse n'iy'umutambukanyi we ya Sente niyo nkuru, vyose bifatiriwe kuri bakaba batemerewe kubikuza amafaranga ava kuri ayo makonti ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba rero bari basigaye babeshejweho n'ivyo n'izo mpango bapangisha, none navyo leta ikaba ibakomesheje. Muri no minsi kandi impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ngo ziriko zirakoreshwa ibikorwa ku nguvu. Mu gihe muri ico gihugu hariko haraba ibikorwa vyahariwe isuku, impunzi zo mwikambi ya Nduta zikubitirwa kuja gupakira amabuye ku musozi. Bamwe batwarwa kuyapakira mu modoka, abandi bagategekwa kuyapakurura bayashira hariko hubakwa ibarabara. Izo mpunzi zo zikabona ko ngara gatotezo ziriko zikorerwa mu ntumbero kuzomora. Impunzi zibabazwa nuko ziriko zikoreshwa ivyo bikorwa mu gishiramwe mpuzamakungu HCR aho muri Tanzania yajyamenyeshije ko hari amafaranga bije yategekanijwe muri ivyo bikorwa. Izo mpunzi mu buzima bubi zirimwo ziratabaza ko zikoreshwa ivyo bikorwa atanu tuguvu zifise kubwo kudafungura neza cyane. Ni mu gihe kandi imyidogo yabe n'imodoka mwitunganywa ry'ikibazo ca leta Concours National. Mwitunganywa ry'ikibazo ca leta kiriko kiraba mu gihugu cose harabaye gukotesha imodoka ku banyagihugu kugira zifashe kuba haba kunguruza ibibazo. Mu ntara ya Kirundo abafise izo modoka bidogera barongoye ibiro vy'indero mu makomine ko bo bateguye ubusuma kuko batabereka kontra ziriko amafaranga bategerezwa gukoterwa imodoka buri munsi. Ngibiciro si bimwe kuko umwe wese ashinga ivyo yishakiye. Babajije mu yandi makomine abegereye basanga atakomine itunganijwe kumwe n'iyindi. Ibice bibatera amakenga rero ko ari amanyanga yo bateguriye ku rwego rw'intara canke rw'igihugu. Ni mu gihe amwe mu masoko yacu muri komine Gitobe yongera ko hari ubusuma buriko burakorwa mu itangwa ry'igitoro kija muri izo modoka, kuko hari n'abahabwa igitoro kitabashikana iyo barungitswe. Bakagiriza urongoye komine mu vy'indero
Murindabigwi Theodore kunyuruza ico gitoro cagenewe izo modoka. Abo bene imodoka bagasaba ko bohabwa umuco mu itunganywa ry'ico kibazo ku rwego rw'igihugu kubijanye n'ikotwa ry'imodoka bene ibitoro zandikiwe ku munsi nk'uko aba bakotewe imodoka bo bavyivugira. Nako kandi tubandanije aya makuru mu ntara ya Bujumbura hari akababaro k'abanyagihugu babikije amafaranga yabo muri GFC Shekina inyuma yo guhagarikwa na BRB basaba gusubizwa amafaranga yabo n'inyungu. Hari abanyagihugu babikije amafaranga mu ishirahamwe GFC Groupement Financier Communautaire Shekina ifise icicaro muri zone Kinindo neza na neza ku isoko ya Kinindo. Mu kubitsa ayo mafaranga baba biteze inyungu yayo ingana n'ibice 5%. Umuyobozi w'iryo shiramwe yitwa Nzorijane Rusi umurundi kazi afise ubwenegihugu bwo mu gihugu c'Ubufaransa. Nkuko amakuru twatoje bivuga iryo shiramwe ryaranzwe n'amakosa menshi cyane kuva rigitangura harimo kurenga amategeko y'iciciro ca kane ririmwo classement de 4e catégorie. Ivyo navyo vyatumye ibanki nkuru y'igihugu BRB ifata ingingo yo guhagarika GFC Shekina iyaka uburenganzira bwo gukora nkuko biri mwikete yashizwe habona kwigenekerezo 13 Rusama uyu mwaka wa 2024. Itegeko ryatewe ko umukono n'umuyobozi mukuru wa BRB Edouard Norma Bigendako. Kuva ibanki nkuru y'igihugu ifashe iyo ngingo hari ibinyegezwa vyinshi mw'ishiramwe GFC Shekina babandanya abakora huguruye ariko nta munyagihugu numwe ahabwa amafaranga yiwe waba umutahe canke iyo nyungu. Ni mu umuyobozi waryo aguma ababesha amajambo adafashe. Ivyo vyateye amakenga abafise amafaranga yabo ko bashobora kunyagwa ayo mafaranga. Ikigeretse ko kandi abanyagihugu bafise amakuru ko uwo muyobozi Nzorijane Rusi ariko ategura gusohoka igihugu c'u Burundi vuba cyane kugira asubira mu gihugu c'Ubufaransa. Abanyagihugu bagasaba ibanki nkuru y'igihugu BRB n'izindi nzego kubafasha kugira ntibanyagwe ayo mafaranga kuko aho bigeze biboneka ko utwabo dushobora kugenda akazima yongo. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya yoba ayarabana n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni n'ibindi vyinshi turiko turabategurira. Kuri uno munsi turaza kubashikiriza nandi menshi ariko aravugwa ariko aravuga kuri General Gabriel Nizigama batazira tibiya ibiriko biravugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ibiriko biravugwa ku bategetsi batandukanye vyose nimuze kuja kure. Yoba rero aya politiki agateka kazi na muntu ubutungane imigenderanire n'andi makungu biba biriko biravugwa mu kibano irya no hino ku mugabane wa Afrika mu makungu ya kure Amerika Buraya Asia Australia ndetse na Oceania. Mwese Imana bahezagire ane makuru yacu ni mukanya.